hasohotse indirimbo ya Dramati iragisibije. Donc ndavuga audio video coup de chapeau. Donc Dramati yangerese ubukuru bwiwe. Je nagerageje kuraba irya video kuva kuri quality ya video, kuva ku mukobwa yakoresheje 1008. Good girl bro. No, ico nico twari tubuze mu muziki. Naho nyene umupeti yaciye muri struggle imuhinga. Yamanutse Bujumbura aza kwirondera. Gushika aritora. Arashimira Fizo. Araronka Imana. Aba nka Dramati. Donc numupeti afise respect. Yaranyubahirije, aranyubana jewe, arazi yuko ndi legend. Iya bifesi gutuka Dramati ku ndirimbo ni beef yo gukorora umuririmbyi. Mugabo ni bakore beef za business. None ziga beef bagira amo bakagenda mu evenement muduguri hajya fata kubitiwe umuduga wa Dramati umenikiyo. Amucumugira ati tora mahera x3 ndarishikiyo genda ushireko. Nazihari ziga zikora abandi. Kugara kumuririmbyi ni sawa naje ndagara arishima kugara nanje ndagara wowe kuri ico kintu kuri commentaire abantu bagira izo commentaire uwo babwiriye kugara kumuririmbyi ni ikintu kibaho none uri umustar utagara bisigura aro ahantu ugara nandi utagara meme ari umufana ushaka kugara ari abantu bashaka kuvugisha umuntu ugasanga muri commentaire umuntu kuri page akakwandikira cyangwa muri Instagram abati wena namuzo kwishikana noshaka uvuga iki wewe na hamukura agenda wewe donc umuntu aje kuguponda kuguca intege mugabo ugasanga none ugiye umuntu wobura kumugara ko gute Dramati kugara nibisanzwe n'abantu bose none ikiri umuntu saragara ni foto yerekana Dramati ari Paris mu Bufaransa umuririmbyi wa mbere w'umurundi tubonye muri stade Paris canke akoze bijya twabonye bisigura iki mu muziki w'Uburundi bijya bintu Dramati yakoze. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's not a beautiful days and as a blessing nundi musi udasanzwe na yandi mateka dasanzwe ngira kandi kubara namwe ndabaha ikaze kuri Yaga TV kwindi ncuro mu kiganiro kiryoshe gitesa. Guys, nukuri kwimana ndabakumbuye sana. Rero nkaba ndi kumwe n'umutumire muri no mwanya munamubona n'umujene ntaragira mariage vraiment gusa ari en couple abadukurikirana menye ko ari en couple. Ari en couple si byo? Yeah. Uri en couple? For sure. Yeah. Frima boy oya tubwizanye kuri Frima boy. Umugore nkaje no mushere turi kumwe. Oya Frima boy uri umugenzi igihe kinini sivyo? Ariko sindigira mbona unyereka umukunzi wawe. Ndibaza ko azogera umubona mugabo ndi en couple. Reka kumbwira. Yeah. Official arahari. Yeah. Muramusa hari hose. Hi, hi baby. Yeah. Yego shaka. Ukunda kumwita kahe kazina? Umutima. Yeah. Urubavu. Byose. Yeah. Guys, uno munsi turi kumwe na Frima Boy tuza kuyaga byinshi kuri industry y'umuziki w'u Burundi neza neza nkuko nakunda kubativya iyi ni Yaga TV nkuko mbona kuri micro yiwe Frima Boy uraberewe. Yeah, merci. Jara kubwiye uzoroha. Kugumumbwira ko mberewe. Bo donc ari gihe uzoroha cyane. Bo merci reka mvuge merci. Yego namwe mwaberewe. Yego. Tukiri ngaho nyene turavye inkofero yawe, amarori yawe, ubwanwa bwawe, ingene umengura terura icuma uravyibushe mu bisanzwe. Nikiye kintu wewe ururaba nyene uvuga ati jewe nakuse drip. Ikintu ntare simbura amarori cyangwa inkofero nikiye kintu yukibuze umva umengo you not feel good. Mu buzima bwanje n'ubwanwa bwanje. Cyakabiri look. Ndafite ikirori nkaraba ariko nambura amarori nkagira gukya mfati yani bon mu bantu bakunda gukurikirana cyane ikintu nakunda kwibagira na marori ko ndayakunda cyane ko nambaye ashira ko amarori nkaraba mfati cool icambere ndaba muri jewe vraiment niko bego
Ego. Ego. Freema Boy niwe turi kumwe uno munsi. Freema Boy industry y'umuziki ku kwezi twinjiyemo no kwezi kwa gatanu. Ego. Neza na neza urabona yuko umwaka ugira uhereye iminsi iriko iragenda. Mu gice cy'umwaka. Industry y'umuziki w'u Burundi uyibona gute? Umuziki ni bon. Umuziki ni bon, hari abana barinzi bose biteguye mugabo hasohotse indirimbo ya Dramati iragisibije, donc no kuvuga audio video coup de chapeau. Donc Dramati yangerese ubukuru bwiwe. Je nagerageje kuraba irya video kuva kuri quality ya video, kuva ku mukobwa yakoresheje 1008 good girl bro. No, ico nico tubuze mu muziki. Umuntu yari yarakizanye bwa mbere mugabo kirapotera ni Fizo ku ndirimbo yiwe Mudodo. Kuronka abakobwa birekura kurya. Simvuze babandi ushira mu bakambara DPS mugabo kabambika ama mask. Donc bisigura na makeup. Mugabo Dramati yagerageje gutwereka umukobwa irekuye akerekana na beauté yiwe, même look ari bintu yatwigishije mu maklipe tugiye gukora, tugiye turaba ariho ibintu toshaka gukurikirana. Donc umukobwa abe beauté, makeup professional, umukobwa kwirekura bisaba uko umukobwa umwama même amahera. Iga mukobwa Dramati yaronsa amafaranga menshi muri ya clip. Donc ni clip ukuraraba ni mpuzamakungu. Wow. Ni clip iremereye mu gihugu. Je nayiravye inshuro 3. Chandabona ari gihe kimwe nigeze kuvugana na Baby Killer. Ati yambwiye mwana natana achie kazi itaongea Burundi dunia. Sema toka, nikamwambia wana mwana imeongea dunia. Ni video professional. Niyo. Ego cyane. Hakuna ya kwanza, hakuna ni ile. Oya ariko Freema umengo uri kuramushigikira cyane, umengo nyene uri kumutera amashugwe. No, ikintu cyiza urakivuga. Je numuririmbyi. Ikintu cyiza urakivuga. Asohose nyinshi. Mega ndirimbo imeze bien. Même location aba Masai actinze bien. John director yayikoze ebana yayamburiye ni chapeau nawe none ikintu cyiza urakivuga. Ya ni video ya bien 1 2 3 4 5 6 bibanza bisabifasha. Tukiri ngaho nyene Freema Boy we uri umuririmbyi kandi uri umwe mu baririmbyi batayumunwa. Cyo nico kintu ndakuziko. Wow. Umuzi gute Dramati? Merci. Umubano wiwe n'abandi baririmbyi canke nawe umeze gute? Ameze bien. Dramati ni mu petit afise respect. Dramati ni mu petit azi abantu baciye muri struggle, azi nawe nyene mu petit yaciye muri struggle imuhinga yamanutse Bujumbura aza kwirondera gushika aritora, arashimira Fizo, araronka Imana aba nka Dramati. Donc no petit afise respect, yaranyubahirije, aranyubana jewe, arazi yuko ndi diligent kandi nawe nyene avuga ati abonye Freema avuga ati uyu numurambe. Donc bisigura rero gute navyinshi novuga ajya witonze ukubaha ugukurira ukubaha abatoyi bawe nabo wakuriye mu muziki nabo ukurakurira mu muziki uraronka imigisha. Iyo urakuronka imigisha gute akwakora neza kandi yubana twebwe nonomva yo uramigisha gute iyo wanje nayimuhaye none yo cabura n'iyindi. Wow. Uri kuravuga yuko ngo mubanye neza n'abaririmbyi mugihe ino mu ma commentaire twumva ngo aragara, twumva kugara ku muririmbyi ni sawa naje ndagara arishima ya kugara nanje ndagara. Wowe kuri ico kintu kuri commentaire abantu bagira izo commentaire uwo babwiriye kugara ku muririmbyi ni ikintu kibaho none uri umustar utagara bisigura aro ahantu gara nandi utagara meme ari umufana ushaka kugara ari abantu bashaka kuvugisha umuntu ugasanga muri commentaire umuntu kuri page akakukwandikira cyangwa muri Instagram aho ati wena nahamu zo kwishikana noshaka uvuga iki wewe nahamu kuragenda wewe donc umuntu aje kuguponda kuguca intege mugabo
ugasanga none ugiye umuntu wobura kumugara ko gute Dramati kugara nibisanzwe n'abantu bose none ikiri umuntu saragara ariko ngaha hariho abafana ba Dramati bariko baragukurikirana ngaha kandi twumva ngo akundwa n'abakobwa cyane bisigura ngo hari abantu batamuha support ariko support arayironka kandi arakora cyane ivyo ni bimwe twumva ariko hari umuririmbyi bafitaniye ibibazo kandi aheruka kumupostinga avuga ati iki gihe Dramati yibona ko ari Chris Brown wo mu Burundi acara sohora indirimbo sivyo ayita umufana uwo muririmbyi ni Bface yaramuvuze ko vyinshi Dramati sinzi iyo ndirimbo ko wayumvise mu gihe muri no mwanya kuri kamera uri kuratubwira yuko ari umwana mwiza uri kuratwumvisha yuko yubaha abaririmbyi bijya bintu Bface yamuvuze ko wewe ubivuze kwiki ne igani to bivuga mu baririmbyi nibibura mu baririmbyi nibibura bo inzigo ishari nibibura meme ari nambwa amaze kubona Dramati ariko meme petit afise umudogo wa bien none umva inambwa ariko yaje nyuma ya Bface n'umukamo Bface nanje na Meta Legend yatangwe kuririmba kera ninje mu muziki Bface aririmba muziki donc yafashijwe n'abantu benshi Bface yafashijwe n'abakina Kesdan n'abantu benshi urumva rero akacubona umuririmbyi ajiga ejo akaca yitinga akaba hot no muri concert akaba ari hejuru mu mafaranga rero usanga rero nobura gushiramo ijaro yani jaro nibura donc ishari nibura biyo birashika naje ari abantu bashira kwishara ishari jaro rero nibura biravana ari umuntu abiririmba kubera gutrendinga mwaka birimbana inzigo bisigura Bface yabikoranye inzigo kuko novuga ati ukaririmba ukacudisinga gutyo honye kigira nka Chris Brown donc aro bintu muvuga turirimba cyangwa tukagiramo beef uwo kabifata ko yari skendo kugira ngo uvugwe muho gasanga wabishizemo inzigo umufana navyakira kujya donc bigeno cyo kuvuga Bface ahagaze neza muri vina bafise abafana bamukurikira na rekane nabiki akubite job y'umuziki tu apambane abandanye nka Bface naza takaze na babiri batatu bamushigikira kuko azoba akora homba utumye nibaza ikibazo ati ico kibazo nkaca numva yuko none nakikubaza Dramati yaravuze ati indirimbo no sara oya no sara nije nayanditse yose ntiyanditswe na Bface tukaba tuzi yuko ari indirimbo yatumye yugurura imiryango minini cyane kuri Bface nibaze kuvyibuka hama ukaza wumva Bface aso indirimbo nkijya amubwira ry'amajambo vyigisha iki kubaririmbyi mwebwe mu muziki merci nico riko ndavuga turibagira jewe ari indirimbo yayitinze iwanje ikirato ntanza kwishura ngaho je na Stanish ni wewe kirato naronse kinkwiriye sinshaka twarayikoze indimbo irayitinga sivyo indimbo yari meze bien turafashije na Stanish kuyandika me harama parole Stanish yandise meza cyane narashimye kuri Stanish mugabo Dramati kuvuga ko ijya ndirimbo nayandise jewe bisigura yuko yarababaje n'inyifato ya Bface biga Dramati navyo ari kuvuga bo naje nko nzi Bface ijya amajambo nari gushora kuyandika ariho n'icyongereza kigoye muri ijya ndirimbo arimo n'ivyongereza bigoye muri ijya ndirimbo bisigura rero tubanze kuronka umuco tubona ko kweri yari parti ubwanditsi bwa Dramati ariko no mugabo rero kuba Dramati yavuga kujya n'inzigo n'akantu n'ishavu bisigura yuko yarababajwe n'inyifato ya Bface yego cyane canke Dramati yarabesha abantu yuko ari we yayandise akaba atari we yanditse nushora kubesha ivyo none wobibeshera abantu ko ari wanditse kandi mwe n'indirimbo ahari hajyanye na Bface yacasohora test akavuga ati temwe n'uyu ininde yanditse indirimbo bo bisigura barazinanye kuko barabana abagenzi barigeze no gukorana indirimbo ya collab y'abarinzi benshi
barakoranye n'indirimbo ya Afro ku remix bo barazinanye Confree ni buramwo Jaloux ni buramwo of course reka rero tugaruke neza na neza mu gisagara cyacu cya Bujumbura abariko baradukurikirana niho turi hari akayaga barabiyo shati yawe ngene iri kiragira gutya urabona yuko ishati yawe gumigira gutya akayaga ni kenshi ni beach simbaga ku musenyi gusa turi ahantu nyene kuri etage igyoshe gisagara cyose ndakibona ariya umuntu ari hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi ndavuga umuntu ari muri Canada Australia umbwira yuko Bujumbura imeze gute muri akara oya bo ariya cyo badusumba tonya amahera bakadusumba n'umuyaga uri ku ma pourcentage menshi muga mu gisagara cyo Burundi naho araryosha izuba rya bien wanikiye imyumbati ruma ukacuja urumva nizuba imeze neza donc abanyagihugu sinsizazuba zo muri Senegal mu Burundi dufise izuba ryiza ego mu mwanya imvura mundu mwanya akazuba keza donc bisigura rero amafreshere yacu ni meza wabona niyo mpamvu ubona n'umubiri wa Filma Boy umenga ni jaune cyangwa si jaune urumva kubera akayaga ku Burundi donc ni heza uzurabe n'umukuru w'igihugu cyacu afise akayobe keza donc bisigura yuko dufise umuyaga mwiza mu gihugu uri cool of course kuva imuyinga gushika Bujumbura Paris muri France Dramati tumonye muri stade ya Paris Saint-Germain ni foto aho nsaba cameraman wanje acishe mwino foto ngaho bayibone ni foto yerekana Dramati ari Paris mu Bufaransa umuririmbyi wa mbere w'umurundi tubonye muri stade Paris canke akoze bijya twabonye bisigura iki mu muziki w'u Burundi bijya bintu Dramati yakoze niyo nakubwiye ati ari ikintu kimwe umuririmbyi atavuga mugabo ibikorwa bikivugira si kuvuga ngo numuririmbyi wa ego yoba ari wa mbere gushika muri stade mugabo mu Bufaransa ro benshi bashiseho ba Fizo niyo babaye mugabo kujya kibuga ni Dramati abaye wa mbere big up Dramati muri ne generation yiwe ari kintu atwerese Igia stade turayibona mu match za Paris Saint-Germain tukifuza kuvuga nano hararyoshye mugabo ni namwe ikomeye kuri we kandi abandanyije arama surprise do Imana donc Imana irakuzamura mu bintu utazi yego kandi twarabonye ari kumwe n'umwe mu barundi Sufu bakina hariya nyene Nyange Nyange navyo novuga ko reka ndamuvuge ndamugire felicitation umugwi wiwe ugiye kuja muri tugiye kumubona mu Champions League rero waduze nice yaduze umugwi wakinamo waduze ugiye kuja muri Champions umwaka uza tugiye kubona Nyange ahura na ba Yamil Yamar Nyange ahura na ba Mbappe Nyange ahura n'aba equipe amaze guhura n'aba Messi mugabo ubu agerero guhura neza na neza n'ama equipe akomakomeye agiye kwinjira muri soka mabingwa donc vuga Champions League Nyange agiye kwijamo bisigura mu Burundi tugiye kuronka atua step ikomeye cyane dufise umukinyi umukinyi akina muri nuze muri Champions League agiye rero kubonekamo uvuga ari kumwe na Dramateur ni ibintu bya bien big up Nyange of course gusohora indirimbo haciye umwanya muremure twe tumaze igihe cy'umwanya munini kuva Dramati asohoye indirimbo code video nta indi ndirimbo iri bwasohore yego byoba bitica kariyeri yiwe bimeze gute wewe nk'umuririmbyi canke kuko hari abafana bidoga bavuga amajambo ati arativya cyane gusohora umuziki bimeze gute ni bon enda ko ari bon ni bon gute sivyo captain bisigura gute umviriza Dramati none ni yasoye umuziki mugabo masho ni yayabuze yarakoze amahiti gusohora atevye ni kwipangira akazi none ashaka gusohora indirimbo amaze kwipangira
vision yayo indirimbo ikagishika kure bo ni ciza yakoze ikintu cya bien naje ndafise umwanya narasora indirimbo umwanya nasohora niko ndayipangira inzira indirimbo isohoke ifise tapi ya bien ego abafana ni benshi bariko baradukurikirana muri no mwanya bifuza kumenya iki kibazo ngoma ndakubaza burya mu muziki w'u Burundi ndavuga ibi twumva muvuga ni industry ngo ya 2 5 7 uko gucana cyane amwe ko abaririmbyi ibi bavuga ngo na beef twumva na beef hamwe na buzz hari icyo cyo bifasha mu muziki canke hari n'icyo byo bavyica sorry gato sinovisiyo kibazo neza navuze ati izi buzz twumva aya ama beef twumva kumbuga ngurukana bumenyi twebwe abafana hari icyo yoba yica ku muziki mbega hari icyo yoba yungura ku muziki merci beef ni nziza ya business beef ya mahera rinjiza kera ari beef Fizo yigeze gukora na wanajeshi wakalipawa yego cyane ziga beef razibuka yego ziga zazanamo ivyunguka baragira ama beef bagaca bagira concert bagagira nani mkali wana Veski Kos amwe na wanajeshi urumva acho harimo ba wanajeshi harimo ba Frank Duniano bo wakalipawa harimo ba Black G ba Dirop hari beef ya business mugabo rero ubu ugasanga aro beef kingorongoro beefes baratukanye we Nyakayanza imishasi oni bikingorongoro we Fabirovi wandekera wamabuye ibiki beef irafu iraheze iyo niyo gukororana niyo gutukishana mugabo nibagize irya beef ya business sivyo beef ya mahera zirya beef mugabo yo bakora beef ya beef esi gutuka dramatic ndirimbo ni beef yo gukorora umuririmbyi mugabo nibakore beef za business none zirya beef bagira amo bakagenda mu evenement muduguri hajya fata kubitiwe umuduga wa dramatic umenikiyo amucumugira ati tora mahera x3 ndarishikiyo genda ushireko nazihari ziga zikora abandi beef ukagonga mugenza wawe yaparisiza umuduga pu ukacumulia ukacubandanya na beef zihari nkizo rero beef duko turagira twebwe nizo gutuma umufana akwanka agukuramo amaboko kubera gutuka mugenza wawe ni si beef za business ni beef zo kubomora ego cyane uno munsi twereko turayaga kuvyerekeye Dramati n'indirimbo yiwe nshasha n'ama rumors menshi ariko aramuvuga ko higa nino ariko Freema Boy nagomba turangize kuri kino kintu ikibazo cyawe na Simbizi ari biganiro ndibaza barabibonye uri kuravuga Simbizi binakora ko atari vyiza nizere yuko muyaga nyene ntivyabaye vya beef bo nibaza kuri we yigeze gushiramo beef yarashize ko beef narabonye tu mugabo bibaze ko je na Simbizi na beef ndamuba n'umupapa ubona umupapa afise famille kandi afise umuryango nabana baramukoreye kosa meme sorry narishuye ku bibazo afitane na Kigingi nabindi apare ivyo je ndamuba shaku kariyere yiwe arayizi aho yatangiye umuziki ugana mu ipaperi yaririmbye kuva kera ego of course reka ndagushimire muntu uri kuradukurikirana kuri no munsi ndakubwira ati merci beaucoup nari kumwe na Freema Boy ku kiganiro turiko turayaga kuvyerekeye umuziki w'u Burundi inkuru zigenda ziravugwa higa nino nizere yuko ndakuzanira utuntu turyoshe ngoma ndagutamwo udu content twa fresh mugende mu streaming indirimbo ya Dramati nshasha yitwa Sambolela ni indirimbo irikira kora neza cyane mu muziki w'u Burundi ku ma views menshi cyane reka ndagushimire rero mzee wakazi nanje ndabashimiye kabisa ndabashimiye ahantu mwanzanye undaraba kumenga ngo mashikire ibicu ni heza araryoshe yego cyane ukuri ko ndabigenza iyo ndi kumwe n'umutumire ukuri ko dusezera iyo ndi kumwe n'umu cameraman wanje tukababwira ati mwakoze cyane kubana natwe next time munyitege ku kindi kiganiro gishusha cyane bye bye sema hala Madrid.